isigura ni n'amarebellion gukubitana ni kurasana kandi ibi ndababwiye mubiravye neza navyanditse ngaha Oben Mushishuzi nawe Inesi na Emmanuel n'abadukurikira bose nabonye abantu b'incabwenge ngahaya muri iyi nama ya Zoom murashobora kuraba ibi bintu nanditse uku nuko nari mfise limite y'ama lettre ntaheza mais vous pouvez voir yuko dans les grandes lignes Uburundi twagiye turaca muri kimwe uko nyene vyanditse ubu aho tugeze aho umunyagihugu agira une révolte ou une rébellion hama tukavana n'ivyo bintu so uko bizogenda généralement les militaires baca bagira coup d'état canke bakagira une forme de révolte populaire ira accompagnée par un coup d'état canke nibatarinda hazoza rébellion iri soutenue par le peuple hanyuma nibi mubona M23 igira ifate Uvira niyamara kuyifata muzoza mubona ibi reveri yatanguye kuvuga ngo ndashaka kugwana ngo naze rero tugwane ngo nibaze imbere ngo baje bari mu bubirigi ngo nibaze ngaha yabonye ko Uvira igira ifatwa ariko arapapa kuko barabizi yuko niba gishobora kutubwira ngo basi ngo reka tugira amatora nibigishoboka Emmanuel nguryo yarabahanuye baranse nawe yarahunze barashatse kumwica ko yabahanuye donc nabo nyene si birofa barazi yuko Burundi turi 13 millions Emmanuel yatubwiye ko hari abantu 30 gusa batarenga nibo bariko baraprofita ngo neva ngo agize voyage ngo arafata ngo isanduku yose y'amahera y'amadolari ya Berbe akagenda yatwaye c'est quand même grave naho tugeze aho neva agize voyage agenda atwaye isanduku y'amahera yose Burundi bufise bon atokangira hazobara voyage ultime hama batubisire nuko kuroko cyane bo burugurika turerero dukuru wewe ufatira ko kugira ngo leta iri mu Burundi yiteye mafia bon urakoze kuri ico kibazo Ines kuko ni naryo jambo ry'umutwe ry'ikiganiro au fait igituma jewe mvuga ko leta ya CNDD-FDD ihari no munsi donc leta y'u Burundi atari leta igendera ku mategeko kurikiza amategeko ahubwo ari leta mafia donc yaba mafia y'abasuma n'abambuzi abicanyi ico twise leta mafia cyangwa même une organisation criminelle donc umugwi w'inkurabara no kuberiki jewe ntumesha makuru kandi n'abanyagihugu benshi haba n'abaringa ku murongo barabizi ibi bintu ndiko ndavuga si bintu jewe nkura mu mutwe si bintu biterwa ngo nuko noba nankuye cyangwa uriya cyangwa ubutegetsi oya nagato ni bintu mvuga gusa jewe kumure ndabivuga uko ndavyumva uko umutima wanje ubizi n'ingene ubibona reka ndabakarorero Ines igasanze gatoro CNDD-FDD igishika ku butegetsi muri 2006 ubihumbi 2005 mu bintu vya mbere yakoze yorganije ubwicanyi ndengera butungana ico bita les exécutions extrajudiciaires donc c'est un massacre bagenda bafata abantu mu ntara ya Muyinga barabagandagura umwe kuri undi abantu bashika 40 babacumitamwo imigano babashira mu ruzi ruvubu abo bantu benshi bavuga ko bari bo mu mugambwe Paripoto FNL nyene kera ikiri Paripoto FNL cyangwa ikiri FNL yari Paripoto FNL hanyuma ivyo bintu ndiho ndavuga Ines nta ego RP twarakoze ko amatoza turanabivuga mugabo nubu naho ja kumbuga ngurukana bumenyi biri mu matoza yakozwe na za Human Rights Watch, the International Crisis Group, the Amnesty International, the Freedom House, the Département d'État américain ivyo bintu ayo mabi arimwo yuko byakozwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza donc basende inyuma yaho baragenda barafata abanyororo bari mu makasho muri kinama barabica barabexpose sivyo inyuma yaho ivyo byose biranditse ko yari ubutegetsi bwa Nkurunziza no kuvuga les services de renseignement inyuma yaho barafata ibintu ibara barorganiza bateguye ubwicanyi bw'agahombera bunwa bw'abantu bahora muri politique ico twita bari bateguye des tueries contre les anciens dignitaires muravyibuka bahoze ku butegetsi bavuga yuko umuntu wese azoba atumva ivya CNDD-FDD ari umuhutu ari umututsi bazomukuraho muribuka ingene bafashe wahoze ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye bamuhora yuko ngo atwara yoba yarigeze gutegeka igitero abasoda bakoze bakoresha n'indege bagwanya umuhari CNDD-FDD baramufashe bamutwara kumufunga bamutwarana n'icegera ciwe Marie umushinga ntahe Alphonse Marie Kadege
ba Deo nze ntutse ba Deo murabibuka Deo nze imana ndibaza wa Sogedem ba Colonel Geriyo Rossi murabibuka donc ivyo nuburero buto indaguhaye barabafashe barabatortira urana leta inzego za leta zigatortira abantu ivyo biri mu vyegeranyo mpuzamakungu ivyo ni ibintu bikorwa par une organisation criminelle alors ndiko ndakubwira ibintu by'abantu ntivyatevye muri uwo mwaka nyene wa 2006 bagiye mu ntara ya Makamba abantu bakivyibuka nibaza ko bibuka igishira hamwe Reveriano niyo yari buramatari w'intara ya Makamba igishira hamwe ba Reveriano n'abandi basuma bagize bita ADC umengo citwa ADC je pense yego ico gishira hamwe caje ari nka microfinance cirara mu banyagihugu b'imakamba kiregeranya imiliyaridi zirenga 5 z'amarundi mwibaze mungo kumuhana mu masoko kibabwira ngo kije kubateza imbere ayo mahera abanyagihugu barayatanze haheza kanya abarongo ico gishira hamwe barazimangana ayo mahera aho bari bayashize mu makonti arazimangana aranyika ayo mahera yagabuye abategetsi ba CNDD-FDD ivyo ni ibintu vyanditse. Donc ça veut dire qu'ils ont organisé un vol, c'est un vol organisé. Baratunganije ubusuma bwatwaye uburyo burenge bw'abanyagihugu. Alors Inès, CNDD-FDD babicishije mu rwego rw'iperereza. Baraturiye amasoko y'abanyagihugu, ubutunzi bw'abanyagihugu. Uhereye mu isoko nkuru ya Bujumbura Sojemak. Ivyo ni ibintu dufise amatémoignage, dufise amapreuve. N'abajandarume babiri b'abafaransa babigize ko amatohoza. Barerekana ko kuvyo leta ivuze hari hagahaze ivyo byose leta ya CNDD-FDD yo leta nyene yabicanye y'abasuma yigeze ibeshuza ico cegeranye nukuvuga ko c'est donc iruhande ya Sojemak muravyibuka baraturiye isoko y'Ingozi yo bita ngo kwa Karfan baraturira amasoko y'Igitega murabizi Igitega ku mugwa mukuru baraturiye amasoko y'Ikaruzi je nagiyeyo ibugenyutse baraturiye isoko nkuru yo mu Ruyigi mu nyuma ejo bundi muri za 2013-14 imbatari d'ailleurs mu 2015-16 baraturiye isoko yo mu Kayanza kuri centre ariho nituvuga ivyo birigo baraturira baturira ajya amadepo yose ya za depo yahoramwe amataxi moto ya Radaki mwarabonye ahantu bamaze kugara intuzeye ibi bikorwa by'amataxi moto n'abatukutuku mwarabonye abanyagihugu bo muri Mutakura Cibitoki ndibaza bari barashize ahantu mu kigo cyo kumutakura umengo bari barashizeyo ahantu babika ayo matukutuku yaho rataha nibaza ko ariho baje ku parking mwarabonye ivyakurikiye bace bagenda baraturira no kuvuga iki en procédant à ces incendies criminels donc bariko barorganiza uguturira ayo masoko uguturira ayo mamangazini uguturira ivyo bikoresho by'abanyagihugu yerega nico bita intimidation économique nukuvuga yuko urafata abantu b'abanyagihugu bariko bikorera utwabo ukabiraramwo ugafata ukababuraguza mu buzima bwabo ukabuhungabanya kugira bakuyoboke kugira bagira ubwoba erega ivyo nivyo vyakozwe nivyo rero ndakubwira nti c'est un état terroriste CNDD-FDD ni leta y'abicanyi yaba abateroriste babita mu Kirundi donc ni iterabwoba donc CNDD-FDD rero ni umugwi w'iterabwoba ndiko ndabikwereka ivyo ni ibintu jewe sirugurika abizana alors Inès twabivuze ibintu mwarabonye après 2015 ni mwibuke abantu bose CNDD-FDD yishe barishe General Kararuzi ivyegeranyo biriho bivuga bamwishe n'abakodi n'abapolisi n'abaofisier n'abakozi b'iperereza ni bakazungu barishe wahoze ari chef d'état major w'igisoda Colonel Jean Bikomaga bamwicira imbere y'urugiwe abamwishe turabazi n'aba officier de police n'aba agent de renseignement n'abantu batumwe n'igihugu Inesi barishe mu 2019 barishe Ernest Manirumva wahoze ari vice president w'ishirahamwe Olicom baramwishe turafise ivyegeranyo turafise amapreuve dufise amatémoignage y'abakoze iryo bara abamwishe jewe hari abo navugishije ubu imbere bari mu bihugu bimwe bimwe byakure bakingiwe donc reka rero ndakubwire kumbure bon ubwicanyi bwa 2015 neza ishira hamwe mpuzamakungu ONU byarashizeho umugwi mpuzamakungu uribaza kanoni ishira hamwe mpuzamakungu ONU mu nama rukokoma ya Conseil de sécurité y'inama nkuru y'umutekano ya ONU bakumvikana bati kubera ubwicanyi buriko burabi Burundi reka dushireho umugwi uzotohoza utange umuco kubiriko biraba iyo leta yicaduka iyo leta ya CNDD-FDD yabicanye baciye bafata baranga barasara bara kumugaragaro barandika bati ONU nta muntu numwe wanyu arekuriwe guhonyoza ikirenge mu Burundi
muri abo bantu bazogira amatohoza. Donc ça veut dire quoi? Leta ibaye nka Al-Qaeda yica abantu ikabuza nabogira amatohoza kuhashika. Donc nivyo vyabaye ni biriho je mfatirako mu kubereka ko dutwagwa n'umugwi w'iterabwoba, une organisation terroriste. Donc hariho intuze ibinyi vya ndababwira vya 2015. Alors inama nkuru ya ONU imyaka 5 bagize amatohoza. Ines urabizi, aba barenorde barabizi, ba Emmanuel barabizi, twarahura na bamwe mu banketeur barangiwe gushika i Burundi, ariko amatohoza bagize baravuganye n'abaserukira ibihugu vyabo haki Bujumbura. CNDD bimana kubwira mu bucucu bwabo ntibaba bazi yuko ajya amashirahamwe mpuzamakungu ari Bujumbura, ntibaba bazi ko afasha mu matohoza. Wowe urangira ONU gushika kandi ifise abakozi bayo bari ngaho nyene kuri hotel, ntibazi yuko ajya mu organisation internationale yafashije mu matohoza, yafashije mu matemoignage, yaragiye kuraba les victimes, barabasaba ivyangombwa, barabasaba ivyemezo, baravuganye n'abategetsi ba CNDD. Hari abantu batabizi ajya amatohoza ONU yagize pendant 5 ans, mu myaka 5, baravuganye na bamwe mu bategetsi ba CNDD batemera ako kagwi k'inkora baragatwara ujya mugabo, nibo batanga ivyemezo. Alors ivyo rero ndiko ndakubwira umugwi mpuzamakungu wa ONU wariyerekaniye yonyene yuko mu myaka 5 wagize amatohoza, hariho ivyemeza yuko mu Burundi hariko barakogwa n'irya leta hari ibyaha byagahomera bunwa, ico bita les crimes contre l'humanité. Inez, iyo leta umugambi uri ku butegetsi umaze gukora ico bita les crimes contre l'humanité, ce n'est plus une démocratie, ça devient une organisation criminelle, ça devient une organisation terroriste. Ukuvuga ko Burundi butwagwa n'umugwi w'iterabwoba wica hanyuma ukanka ukabuza abantu kumenya ivyabaye. Nivyo rero aro nivyo bibandanya biko biraba raba ndiko ndavuga ivyo byose raba ibi vyejo bundi iki kibazo c'igitoro kiri mu Burundi. Mwibaza ko ari kubera abantu bibaza ngo n'amadevize yabuze, sivyo na gato. Amadevize nivyo ni kimwe mu vyateye ikibazo, ariko nuko abantu batazi yuko leta ya CNDD ari uhereye kuri Ndayishimiye n'umugore wiwe Angeline nibo bafashe barabuza abantu bahora badandaza igitoro mu Burundi, barababuza kugisubira kukirangura, barabaka ubwo bubasha, babima ayo mahera, bamwe babafite amadeni. Aha muraza amasosiyete ari mu Burundi yitwa za Engen, za Interpetrol, hariho n'izindi. Ivyo byose ni bikwereka yuko ibi bibazo by'ibitoro ni bibazo bikomeye ubutegetsi bwa CNDD bushiramo igihugu n'abarundi kubw'inyungu zabo, kubera nabisigwe mu kanya. Rega Mukandayishimiye ari we wenyene azanye igitoro, nukuvuga yuko acakizana izo miliyoni 32 leta ikenera ku kwezi, bambe Burundi bwose bukenera ku kwezi, acazizana izo miliyoni 32 z'amaritiro, imiliyoni 4 azishira mu ma station, bakaca bazinywa kuri ijya beyi yitwi na leta, imiliyoni zindi 25 zikaja ku isoko y'ikinywabi, donc marché noir, ku isoko y'amageni. Naha rero mwumva baravyungukiramo biteye ubwo. Erega naha mubona Bandayishimiye n'umugore wiwe ingene bariko baragura amazu hagiye mu Burundi Bujumbura, amatongo babigura umengo nibiharagi, barakubwira urabaza ibyetage bagura kundwi kubera iki? Nivyo bifaranga vy'umurengere bariko bararonka muri ubu bukene bw'abarundi, muri uru rupfa abarundi bariko barapfa nabi, hanyuma bo bakabirongeramo amahera, kuko bagira bati tuzokwamaho ariko tuzoronke basi ayo tuzopata ko turajya. Mugabo bibagira yuko Ndayishimiye wenyene yavyivugiye umuri yari tumwe urashobora kurinda upfa ukutawejeje. Simbona igituma rero barinda kwiba miliyari 500, murabivuze ingene biba muri BRB bo biteye ubwoba. Alors rero Gaines ntabarambiye ivyo bintu vyose ndondagu ndababwiye senare mpuzamakungu ya CPI me irikira kurikirana ya leta CNDD ku vyaha byagahomera buntu les crimes contre l'humanité. Ejo nibagira amatoza kumbure bashitse ku butaka bw'u Burundi, tuzoba dusanga ivyabaye birengeye iyo qualification ya crime contre l'humanité. Alors ibi rero no nkundira Ines uzo kumakanya ndakwereke hamwe wamivuga uti none ivyo byose bikora ku nyungu izi, ndaza kukwereka inyungu CNDD yabikuyemo, ari naco ibikorera, ari naco gituma nuno munsi ibandanye bikora. Rero je mfatiye kuri ivyo byose ndakubwiye, ndemeza cyane gose ko CNDD no munsi n'umuhari w'iterabwoba, ni intwaro idashingiye ku mategeko na gato, ni intwaro igendera ku bwicanyi no kubusuma no kuvyola amategeko mpuzamakungu. Nakubwiye ko batubaha amategeko kuko atabutumware buhari. Reka ndagwa karorero, none wewe uri umumambre wa ONU, sivyo? Uri umumambre wa ONU bisanzwe gato, wankira gute ishira hamwe usanzwe urimwo
ujyangira gute kuza gukora amatoza y'ivyaha biriko birabera ku butaki bwawe cyane cyane nk'ibyo tuvuga by'ubwicanyi ubwo numva ko uburi ishirahamwe ry'ubwicanyi alors baraba membre ba CPI barangiye CPI kuja gukurungika abanketere baba bagira amatoza mu Burundi reka ndaguha akarorero n'ishirahamwe rya Union Africaine CNDD-FDD mu 2013 na kane yarishe abantu b'abafurero muri Kongo ahantu bita ndahibagiye gato naha mu bice bya Uvira ndaza kuyibuka barishe abantu b'abafurero bari kumwe Itoga sinibuko ariko yitwa Kitoga oya sibi byubu ndiko mvuga cagiye barisha abantu muri 2013-14 barabica hanyuma ibiziga byabo barabifata babitekera mu mifuko babitwara neza ivyo nakubwiye ni ibintu je mfitiye ivyemezo ni ibintu biri no mu matemoignage n'amapreve dufise ivyo biziga barabitwara by'imbonera kure n'abafurero barabitwara hari imuyinga baraduga n'abantu bo mu bwato bwabo nyene bw'imbonera kure babiterera nyene ahantu mu Kagera mu kiyaga bita Kagera mu ruzi n'uruzi Kagera bica rero babita ahantu bica bimera nk'ibimanuka n'ubundi biruhira kugwa ku butaka bw'u Burundi ico gihe baca bafata amaradio amwe bayabwira bati nyabura hari ibiziga biriko biva mu Rwanda byishwe na leta y'u Rwanda sindi ko muvyibuka ivyo bintu biratera induru birasakuza muri ONU birasakuza muri Union Africaine hari 2013-14 ndavyibuka je narabigize ko amatohoza alors abantu bose n'amaradio amwe mpuzamakungu bari convaincu yuko abo bantu bicwe bavuye mu Rwanda kubera niko leta y'u Burundi yababwiye mugabo mu nyuma twaragize amatoza twironkera abasirikare bagiye mu byo guseha ivyo biziga babikura ahantu muri Kongo hari mu bice bya Ruvunge ndibaza muri Kongo babizana bonyene babizana imuyinga babiduga hajya kuri Gare du Nord Adolphe niho yabahera amahera abashoferi ivyo bintu rero mu nyuma abantu turabimenya turabibwira ama organisation amwe yo kwisi biratera induru i Geneve mu by'agatakazi na muntu mu nyuma Union Africaine irafata umugwi iravuga uti reka rero dufata umugwi uje mu Rwanda uje ni Bujumbura bagira amatohoza by'ukuri turabe abo bantu ingene bapfuye n'ababishe uwo mugwi wa Union Africaine leta y'u Burundi yaciye iwangira teka nta numwe ahonyura hano ni muje hariya mu Rwanda abari umutohoreza pourtant birumvikana nukuvuga rero yuko iyo leta yonyene ihonyanga amategeko mpuzamakungu y'amashirahamwe mpuzamakungu basanzwe barimo nukuvuga ko ntabwo ibikiri leta donc reka ndeke kurandira ariko n'uburero bwinshi niko ndakwereka raba ejo bundi hari ivyo bakora baneva namukane vanyene mugore wiwe ibi bintu vya blanchiment d'argent sivyo ibi bintu biba amafaranga y'umurengera bakayaguramwo amazu ijya bujya mu isanzwe ni blanchiment d'argent alors blanchiment d'argent mu mategeko mpuzamakungu y'ibineza bihanwa comme des infractions connexes au terrorisme nukuvuga yuko president Ndayishimiye n'umugore wiwe bariko baraterera mu gukora ibikorwa by'iterabwoba ajya amahera bivye ya 120 miliyoni amajana 120 z'amadolari bakayakura muri BRB agaca muri Bankobu akava muri Bankobu agaca muri KCB agaca zimanganira mu makonti akaruhurukira hariya muri za Guinée bijya uno munsi amakungu arabizi bariko barabikurikirana parce que bibagira ko bintu habijya hariho des agences internationales zigira traçabilité uno munsi bijya bihanwa nk'ivyaha vy'iterabwoba le blanchiment d'argent niko bimeze alors nivyo bariko barakora nukuvuga rero kuri jewe n'umukuru w'igihugu dufise en fait c'est comme un terroriste ni umuntu ari hejuru y'umugwi w'iterabwoba ivyo rero ndabivuga nishimikiza amategeko mpuzamakungu nkishimikiza n'amategeko y'u Burundi ugiye kubiraba ibi byaha byose nadondaguye CNDD-FDD dikora par exemple urazi code penale y'u Burundi ingene definition ya terrorisme ivuga ati nico caha cyose bigaragara ko gikabije gikogwa mu ntumbero yo guhungabanya l'ordre public nico bita acte terroriste ivyo rero ugiye kubiraba ubwo busuma Ndayishimiye akora n'umugore wiwe ugiye kuraba ubwo bwicanyi service de renseignement zikora mu bisanzwe ni acte de terrorisme ce sont des terroristes en fait na rero je mvuga nivyo byose ndashaka kubidondagura ebana naho hazoba mu bihumbi mu myaka ingahe imbere y'ubutungane ni ibintu noba ndyohewe cyane gose kuja gusigura no kudefendre bon voilà bon igituma peut-être ndaza kugira ko igituma mubona abantu bakiyita leta rega ni ngorane kuko nta bandi bahari amfasi yabo abamakungu yaradebukiwe yarafashe ibihano rutura yari no gufata n'ibindi bihano bikomeye mugabo
ntibabona ati tubikore none mbega abandi bariko barabigwanya ni bande ntibabibona ivyo rero nibaza kunkundira nza kubisigura mu ngaruka mbi z'ico bita uraza kubona iyi ntwaro y'icyaduka iyi ntwaro y'iterabwoba ya CNDD-FDD uraza kubona ingaruka mbi byagize ku barundi umurundi ubwiwe mugabo no ku barundi donc la société burundaise en général urakoze cyane rijya shirahamwe ryanyaza abanyagihugu ni IDC uri wihenze uvuga ngo ni ADC mbaze iki kibazo Emmanuel Ndereyimana cempakanya abariko baradukurikira bifuza ko baza canke kubunganira ahejeje gutwishura muhabwa kanya mu bihinga bw'ivyuma babe barabugura ama micro mwe muriko muradukurikira kwinzi mihoro X Facebook na YouTube mwandika aho muradukurikiranira muvuge n'uwo mubajije ikibazo Emmanuel Ndereyimana mu ntango twishura watubwiye yuko mushinga umuhari FDD wahavuye ucika CNDD-FDD bari mufise intumbero niyo mushaka gushika we uri mu banywanyi ba CNDD-FDD bayivuyemo kubera ko mubona ko yataye umurongo harabavuga yuko CNDD-FDD yaragiranye amasezerano no mugambwe CCM wa Tanzania canke umuhari w'intera hamwe FDL kwivyikora itigenga hari vyitwora kubera itumwa niyo migwi ukuri kwawe kuri ivyo no guhega Emmanuel ukuri ufise buzi murakoze aho ngeza kuvugira ibyo menya nta masezerano yoba hari azwi hagati ya CNDD-FDD na Tanzania gusa Tanzania hari ukuntu bakoresheje barafise ico bita siyasa yabo no politike yabo hari ukuntu utabikurikiranye neza udashobora no kumenya ico bariko barakora réellement hari ukuntu bafashe CNDD-FDD nk'umwana bashaka gukingira ariko bitavuze ko ari amasezerano n'ibintu bijanye na geopolitique nyene politique iriko iragenda mu karere CNDD-FDD ifitanye amasezerano na FDLR kuko Tanzania benshi baribaza ko ho bari amasezerano bafitaniye na CNDD-FDD ntayo kuko uravye muri kahise gatoya hari ibituma Tanzania ishobora gushaka kumera nk'abakingira CNDD-FDD kuri iki na kiriya dusubiye inyuma gatoyi uravye sinzi ko harabibuka ingwano yabaye Tanzania na Uganda kuri Nyerere na Idi Amin urazi ko Tanzania yafashe Kampala ico gihe nukuvuga ko waje gutwara après Idi Amin yaracuditse na Tanzania ariko mu nyuma mwibuke ko Museveni yagiye mu ishamba nawe akaza kugwanya iyo ntwaro yagiye kugwanya kandi icuditse na Tanzania ntiyabyishimiye mwibuke ko iyo ntwaro nyene yari kwigwana na Museveni President Bagaza naho Burundi rero buca bujamo President Bagaza yafashije Museveni baragiranira amasezerano baragira no ku masezerano yuko ivyo ari kwaramufasha muri logistique nta basirikare yarungitse nk'uko no munsi bariko bararungika abasirikare muri Kongo oya we yarungitse ibikoresho ibikenewe kandi bumvikana ko bazovyishura leta y'u Burundi muri ico gihe rero kuba Bagaza yaragiye muri iyo ntambara uraza kumva ndiko nagaruka kwishura kuri ico kibazo kubera u Burundi bwinjiye muri iyo ntambara Tanzania itavyishimiye aho CNDD-FDD igiriye ifatiye umuheto Tanzania yarishimye kuko haje abantu bagwanya ya ntwaro kuko CNDD-FDD bo mu mvugo iri kri mu mvugo yeruye barabwira abatanzania bati ni intwaro z'abatutsi z'abahima nuko bameze Tanzania rero yarishimye ko haje abaroberi bagwanya abo bahima bagwanya abo batutsi ubwo bucuti nibwo niho bwavukiye haciye haba kimwe bita mu Gifaransa l'ennemi de mon ennemi est mon ami naho Dede yaciye yumvikanira na Tanzania bica Tanzania nayo irerekana neza yuko idashigikiye iyo ntwaro yabo bita bahima muri bukaba ariko baragwana na Dede ko yafashe embargo contre intwaro yari hari kuri Buyoya umva nubwo bucuti kandi CNDD-FDD hagize
abakomereka urugamba baja kuvugwa mu mavuriro yo muri Tanzania. Hagize utunama bashaka gukora n'ababafasha baje baturuka i Burayi canke bahurira za Dar es Salaam canke ahandi muri Tanzania, ariko nta kintu canditse ngo c'amasezerano. Ni ibintu vyikoze par rapport à géopolitique. Hanyuma rero kubijanye n'interahamwe FDLR barafitaniye amasezerano ari clair, byatanguye kuja habona. Hari ababicukumbuye bazi ko byatanguriye kera ku rugamba, ariko aho twe twabiboneye byeruye naha tumaze gushika ku butegetsi, aho CNDD-FDD tumaze kuyivamwo 2010 amatora, basanga birabagoye ntibashobora kuyatsinda, ariko barakora uko bashoboye kose barayiba bakoresheje seni n'abandi barabandanya. Muri ico gihe niho rero FDLR yatanguye kwinjira mu Burundi, nkuko twovuga ngo yinjiye officiellement, ko bababwira bati mudufashe kuko entraîna imborera kure kwica atakinya, donc bica ba opposa abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, n'uwo bari muri CNDD-FDD agerageje kuduza gatoke ati ibi ntibiko biragenda neza, ucisha ku buhombo, ariko ntibabikorera ubusa. Bavuga bati mwebwe mudufashe dutsimbataze leta yacu, natwe tuzobafasha gutera u Rwanda mutahi wanyu. Niyo kontra bafitanye. Nuno munsi bijya byose bazungurukamwe, ibi byose mwama mwumva byo gufashanya kudandaza inzahabu kugira iki, iyo kontra baracayifitanye. Ibi byose wumva ko bazoba demantere muri Congo, bazariye rigaca yimukira i Burundi bijanye niyo kontra. Donc rero kontra ya FDLR na CNDD-FDD irahari. Kontra ya Tanzania na CNDD-FDD nta kontra izwi ibaho, ariko hari ibintu vyikora par rapport ico bita geopolitique. Urakoze cyane. Rugurika sinzi. Bon, juste oui gatoyi akantu kumbere nashaka kumbwira kuri ibi mugenzanje Emmanuel Nderimana avuze, nivyo aravuze yuko CNDD-FDD nivyo mu bafitaniye amasezerano harimo umuhari w'iterabwoba FDLR uri kimwe bakoze abanyabwoko by'abatutsi mu Rwanda, ariko aho igihugu ca Tanzania kibizamwo nivyo nashaka kongerako ni kuhoza arongoye igihugu ca Tanzania Jakaya Kikwete n'umuntu azwi cyane gose amashirahamwe mpuzamakungu mbere no mu vyegeranyo bimwe biramaze kubigaragaza yuko arafitanye cyane ubucuti na bamwe mu ndongozi z'umuhari FDLR. Ivyo vyaragaragaye mu vyegeranyo atari bike no mu makuru menshi ahari, kuko asanzwe afise no mu muryango wiwe urumva arafisemwo abanyarwanda bacuditse nabo CCM bwa Tanzania gushigikira ayo masezerano ari hagati ya y'umuhade FDLR hamwe na CNDD-FDD. Niho nashaka gushika, kandi Tanzania yarabigizemo uruhara, gusa uwo mugambwe wa CCM si bose avyemeranya babona yuko CCM yoguma ihimiriza CNDD-FDD gukora ibyaha nk'ivyirikira akora, si bose ni ndarega ni nko muri CNDD-FDD nyene nkuko tubivuga. Muri CNDD-FDD si bose bemeranya nibi biriko biraba. Muri CNDD-FDD harimwo abategetsi bamwe bagifise ubuntu bipfuza kuvavanurana najya mabi abo, kandi nibaza yuko akagwi gafukamye igihugu mu nda nikasezererwa abonye, nibaza ko nabone bazohabwa ikibanza cyabo nyene bakwiye. Nico kumbure nashaka kuvuga. Urakoze akanya n'akabashaka kuba batari guterera mbanze ndabasomere utubazo babajije. Bobo Rugurika wabajijwe atari hamwe CNDD-FDD yovaho hakaboneka indi ntwaro biboneka ko ushaka guteza imbere igihugu, bagushize muri leta wo kwemera canke wohitamwo kugumuvugira abarundi utari muri leta. Ico cabajije Bobo Rugurika. Abandi batumire Emmanuel na Reynald nabo babajije, namwe murafise igishika co gutahuka guterera mu gihugu kugira ibintu bihinduke hamwe ubutegetsi bwohinduka. Ikindi kibazo cabajijwe Bob na Emmanuel babajije ati muvuga ko akagwi gato gafukamye igihugu munda, mwovuga amazina yako kagwi yabo bantu muvona ko uyu munsi bafukamye igihugu munda. Reka mbakanya rero abasavye n'abasaba gufata akanya gato kugira dusangire umwanya dusigaje, ari kibazo canke intererano mugireko. Albert Sengiyumva
karibu. Bo murakoze sinzi ko munyumva neza. Yego turabumva. Okay, reka mere ndaramukije maze kushimira Radio RPA bateguye ikiganiro ndamutse n'abatumire nongeye ndamutse n'abatwumvise n'abazotwumvirita amareka ngigwe ko mbanze mbaze umwe ikibazo citiwe kamere kuri Emmanuel turavye ivyo abanyagihugu ubuzima babayeho ivyo bakorerwa bitandukanye by'ubwoko bwinshi hama tukabona baciye mu ntwaro zitari nkeya kandi barakunda kugira amakomparezo tukabona yuko ni ingene ibikora harimo akantu novuga kakazikira kinsi novuga inzigo canke iki ariko bikorerwa nk'abo bose none ko iki bataguma kuvuga nta nyigisho zindi zoba zinyegeje inyuma y'ivyo yitwa abanywanyi zo mu kinywabi canke munsi sinigeno abanywanyi bavuga bati naho ibi turiko gutya tuma tubahukwa ariko kanyine zo ikintu kindi kuko kumererwa nabi ho nabi turabona yuko ubwo nta kintu tubwira kuri Bobo Rugirika nashaka kumubaza mwagize amatohoza menshi amakuru menshi turabona ubu bikorwa bibi cyangwa ubwicanyi buba hari ibihugu byo hanze bikorwa ko nk'abataliyano nk'ibindi bihugu biciwe abantu ariko tukabona nagacerere mu makungu izo nguvu bafise cyangwa iyo sutye yindi mwe muzi gucukumbara nta yindi sutye mubona hoba hariho nk'ibindi bihugu biguma bibafashe kuko turavye ingene ekonomi yifashe ko abahinga babitugira mu ekonomi mu biki turabona yuko bibwe imeze nabi none bagumye bahagaze gute kubera nta kindi kintu c'inguvu bahabwa n'ibindi bihugu cyangwa kana makungu kwekatana bacira umukenge yamaze Renord nawe hari ikigwa cyavuze sinibuka neza peut-être bo bari batatu kuri bane mu Burundi yuko baba bagwaye ingwara zo mu mutwe ese ubwo iyo sinibuka ibi biharuro ndashobora kuba nihenda ariko umenga ni ibintu bijana nkaho sibakeye ubwo ntibifite efe kukumva n'abategetsi bari muri abo muri ico cigwa nyene ubwo ntibyo babifite efe kugira intwari mere nabi bene uko uba dusanga dufise ibice bingana uko mu bategetsi bafise izo ngwara ama icyanyuma ni kuri bose none ivyo byose twumva canke ivyo byose mwavuze n'ibingerageje kuvuga n'ibindi peut-être abandi baza kuvuga umuti ububuki wovaki wokogwa nandi byogenda gute murakoze cyane Sengiyumva iPhone mwiwe neza ndaramukije Bobo mwiwe ko nagutse namwe mugerageze gufata kanya nko guseka gufata kanya gato mugabo ni yo n'intererano yibi bavuze umuntu agiye kubira bavuze ko ari intwaro ya mafia y'ababandi mugabo je yose ndavyibaza gutyo izo ntwaro twarazibona hirya no hino mu bihugu tugendamwo zimeze nk'uko mugabo zifise usanga zifitanye isano rinini n'ubutandukane buto cyane hajya baravuga bati kenshi bamavuga ati nta murozi abura umukarabi kandi agakenshi ugahishije nikavura tuzuko bijya kuvuga ngo abaprocureur ngo abantu wa ministre none bokora iki ko bajya basana baranabikora kugira ngo abo nyine bafite agatuko ko tubana mu cyo ngira murabizi bajya barundi bari kuvuga iyo byanze hejuru muzoja kuronderera hasi haje intwaro iri hejuru bavuze bati nakagwi bya mwese mwari kujumbura bavuga ngo byavuye hejuru ngo byavuye aho hejuru ni rero mwene bya ntwaro batunze kuvuga ko ari de regime adversif izo twita mu gihe bakuze kuvuga mu France ngo ni regime adversif iri majoritaire no kuvuga ni byo iharanira CNDD FDD l'adversion no kuvuga hajya bakubwira bati baraba neza bagufitije uyu ejo uzova gusubira hahandi uje ne twego twica tugakiza nze dupanga tugapangura ubishaka uvye bose vyemera kandi wari we wese ibarabira ubwoko n'itsinde ningira nico
baba bitiranya n'akabu k'inkorabara cyangwa akantu k'akabu kafashe kafukamye mu gihugu no barafise intumbero irahari ni ukuvuga ni parti unique cyangwa umugwi uhagaze hejuru ku gihugu aho abantu bose bagomba gufukama bakagendera muri icyo kigahare nta kintu yani igihugu nta n'umuntu agiye kuzana utuntu twiwe agatwarira kubaza iyo uri ugupara iyo ari we ninde dinari hejuru yawe ninde ikarata riri apa wewe yaguhetse mu kwinjira mu ibintu nka mwebwe kandi atawusa bisana ugasanga inzego ibintu byose barabifasha ntutanga rero y'abantu rero basha batsindijana kwijana ibintu byose kandi ugasanga ibintu byose barabyize atete ni heza kandi bagashaka nagashira icyo cerekana pouvoir agressif majoritaire ni ukuvuga barabati twishimikize iyi majorite kugira ngo kandi turabe n'akazi adversion barabe bazarabereka kandi bati kandi kabiri nizo twakabakuye murabe neza murashobora gusubiranya nicyo gituma umuntu wese babona yuko ari iki bamukuramo hakiri kare babyita gukubura bagakubura bagira asenisima ibyo ni ibintu bigaragara uwo ari we wese ku maso igiye ukabira ukumviza n'imbyino ukumviza no guhizi ibintu aho bakoraniye ibintu byose bijya n'ibyo byerekana rero ubutegetsi uko buba bwifashe n'intumbero yabo intumbero zo kuvuga yuko bagomba kugira icyo gihugu akantu gahengamiye cyane cyane ku bwoko mugabo atari ubwoko arakabu mugabo atishimikije ibyo niyo rero bita regime adversive bikagenda ikumira rero yica abo bandi badafitanye ubwo bushuti rero bakabyitwara umugwi ngira murabona no bahakarorero ubundi muntu usanga kugira mubona bahinduye ibyizwa shingiro murazi ko mu president gufuta umwami wa kera ubuperezida n'iki n'amateka y'amateka yashizeho ibikura urumva ni regime presidentialiste niko twobivuga burya aho n'inama y'amateka n'ikwiye kuhaba kuko n'ibikanganye kuko iminsi 30 yetse atabishimiye bakadite n'ibishimira kuko hanyuma cya kabiri bora tudoda basanze zose bazishizeho ku buryo zitaja kuvuguruza urwego rwako kabariko ari seneze iyo senede sisi ni intumbero niyo mpamvu n'abantu bakora amategeko bakurikiza bateka tugure umukuru w'ariya tunaka ifatika kubera amategeko y'igihugu n'amategeko y'umuzamo igikora na niwo mugamze abantu n'abantu bagashira ku mirongo kugira ngo ntagire kuvuguruza cyangwa kuvuguruza urutoke kugira ngo agirisha vuga n'ubwo bishavuga bamwukanga ko bakangura no kujya n'imwasi y'igihugu cyaje kugira ngo abantu bose cyane bikunde ejo babura iyo bakiriho baheze bavuge bati nta kundi turemejwe umuntu ngabo yemera kaje akamuteye bati nuko bigenda kugenda niba barundi kure bafite intumbero kandi koze cyane untererano ko makona kuze André ni kwigitse murakoze cyane Ines kumva ijambo kandi ndashimiye RPA kuba yateguye iki kiganiro nkashimira n'abatumire banyu ari Bob Rugurika Renaud na Emmanuel nashaka ubwa mbere kugira intererano ntoyi kuvyerekeye aho Burundi bugeze nkuko mwese mubibona murabona ko Burundi bugeze habi bugeze mu manga no babwira yuko Burundi buri mu bihugu 200 ku isi bimwe bita etafayi igihugu isa n'icyahombye bahevye ni ibintu bikomeye gose uko Burundi buri hamwe na za Somalia za Syria za Centrafrique ibihugu biri mu ntambara kandi bavuga ko bitari mu ntambara ivyo rero bigira ingaruka nyinshi bigira ingaruka yuko abahora bafasha igihugu bose barahagaritse sizi ko mubibona imfashanyo zose zarahagaritse ubu hageze bari bageze ku miliyoni 800 y'amadolari ku mwaka ubu bageze ku 200 na ku mwaka murumva yuko ivyo bigira ingaruka ku migambi yose y'iterambere
kuvyokorwa mu gihugu. Ica kabiri, nta mugwizatunga kiza mu Burundi kubera bararaba igihugu aho kigeze ingene gitwawe bakabona yuko igihugu ataho kiriko kiraja atakamaro ko gushira mu mutahe wabo. Uno munsi Uburundi bugeze habi, abantu barasahura barica atacamira. Uno munsi Uburundi bumeze sinzi ko mubona image y'imfisi irikira y'igitungwa yicaye ngaho irikira y'ibitungwa igaheza kimwe igafata ikindi hanyuma yumvise haze kabanze ikicara ikaruhuka abantu bariko barayiraba abari hafi bayiraba hanyuma ikeneye igafata ikindi gitungwa hanyuma ikabandanya gutyo ata numwe yamira. Uno munsi muramaze kugira ibiganiro byinshi byerekeye uko si mwebwe gusa n'abandi baragira ku ma space baragira ibiganiro batubwira ububi bw'intwaro iri mu Burundi. Umuntu akibaza none ubu turiko izo ofisi tuzozireka zigumeza zitora abarundi bari mu Burundi ho birumvikana kuko bagira ubwo ate ejo ni jewe nije nzobashikiwe mugabo abarundi bari hanze nabo nyene imiliyoni abarundi bose muri rusange abarundi miliyoni 13 bose nta numwe ashobora guhaguruka ati muramaze ibyo mumaze gukora birakwiye. Ico nagira nsabe ko abatumire bogira ico bakivuze kuko umengo twama turiko turasubira bya bindi nyene tuvuga tuti imfyisi ziradutwaye abantu none ko kera twavuga ngo Uburundi ntibigeze bugwa mu isanganya none ubu ntimubona ko Uburundi buri kuragwa mu isanganya. Kabazo rero nagira mbaze ico ni kibazo nashaka ko abatumire bose bagira ico bakivuze ko nagira mbaze ngaruke kuri Bob Rugurika ari no munyamakuru ariko aregereye cyane abanyapolitike kuko nabona nti yaba abanyapolitike bashobora kuja hamwe baba bari mu Burundi n'abari hanze bakagira bati trop assez igihugu mwaragisambuye aho mwakigejeje turahabonye reka natwe nimuhagarike bagafata imigambi yo guhagarika bagafasha abarundi bakagarukira abarundi. None ubu habuze iki kugira abarundi baje hamwe? Hanyuma kandi kabazo nashaka kubaza Emmanuel nakereke ibi bya FDLR urabona ko yagize amasezerano na CNDD-FDD kandi n'ubu ivyo bakora muri Kongo baba bari kumwe. Imigambi mikuru murazi ko ari yo kugira bakure intwaro iriho mu Rwanda kandi barabivuze mu masezerano bagiranye kuva kera 1995 bagiranye amasezerano yuko umugambi wa bafise ari ugukuraho intwaro zo muri ziri mu Rwanda. Izo mu Burundi zo baramaze kuzikuraho bavuga ko ari intwaro z'abatutsi barayikuyeho ubu bavuga ati intwaro isigaye y'abatutsi niyo iri mu Rwanda no muri est ya Congo kandi bariko barabikora. Ejo bundi mwarumvise ko habaye amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo y'amahoro kandi Burundi ntaho bigeze babuvugamo. Tukaba tuzi yuko aba FDLR ubu Congo yagize strategy yuko aba FDLR bose baba barakinjura bakaja mu Burundi kandi nivyo bariko baragira bazoza bati aba FDLR bose twabamaze nta ba FDLR bakiri muri Congo reka rero u Rwanda rero nirugire ivyo gwemeye. None murabona yuko batariko badukwegera akarambaraye mu gihe FDLR iri ihungira mu ntuze mu Burundi iko yicara mu Burundi kitegurira ingwano mu Burundi. None ntimubona ko uko president Ndayishimiye yavuze ati nimwatera bavuye mu Buvira natwe tuzotera mu Kirundo urumva ko bariko bitegura intambara. None nta kuntu abantu bovuga ati bagakoba indura ati nyabuna FDLR muvuga turaza hiri reka tuyibereka hiri iri mu Burundi ni mugende mu bashakire mu Burundi abari yo mubakura mugabo bizogorana mu gihe Burundi butari murajya amasezerano hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo rero nibaza ko hariho ingorane Burundi buzogira muri iyi minsi iri imbere. Murakoze rwose kuba mwampaye ijambo. Eko urakoze nawe Democrate. Mikro ya nyiruga ese.
murakoze sinzi ko muri ko muranyumva. Biko turakumva. Ego nagomba ntangure gushimira uburongozi bwa RPA na RPA kuganira yateguye ese n'abatumire ku kanya kabo batanze n'ikiganiro baduhaye. Jewe ikiganiro numva cyarimo nk'inyigisho nyinshi nta bibazo byinshi mfise kwa gushimira abatumire Dr. Bob Ruburika na Emmanuel Ndurindereyimana ndetse na Reynod. Mwakoze kunyigisha muduhaye je numva harimo inyigisho nyinshi ahubwo umuntu bandanya yiga kubijanye n'amabi tsinere DFDD ibandanya gukorera igihugu. Akabazo kamwe mfise ndakafise ku kintu Ndereyimana yavuze kijanye naho zisoko nkuru ya Bujumbura ndetse n'ahari kibanza ca FFB bavuze ko nkuru nziza yarondeye ico kibanza cyari mu isoko nkuru ya Bujumbura kugira ngo gishobore kubiciwe ariko gasanga kiri mu minwe y'ububirigi bakarondera n'icahezemwo nicazo kibanza ca FFB ariko bagasanga naco nyene ni kibanza c'abagiriki nca ndibaza rero ukuntu bibanza abantu b'abanyamahanga bashoboye kuba bararose ivyo bibanza bakaronka na titre de propriété ku buryo leta igihugu gikeneye kwakorera ibikorwa kanaka babanza gusaba urusha abo bahafise ego kuba basanze biri mu bibanza ivyo bibanza biri mu minwe y'ibihugu kanaka novuga ko ari amahirwe ku Burundi kuko aba badede ubona bagenzwa no kwiba yaba bari bibanza bashobora gufata mu minwe kiba ari kibanza c'umuntu canke cakagunyene kafukamye mu ndi gihugu bega hamwe haboneka ubutegetsi bwiza bushobora kurondera inyungu z'abanyagihugu ivyo bibanza vyo bigikunda ko bigaruka mu minwe ya leta canke bigagaruka mu minwe y'u Burundi ku buryo iyo leta ishobora kubaka ikintu kiri public ku barundi bose kabazo kanje nako murakoze. Urakoze Demokrate nawe ko ubahirije umwanya reka mu kanya batumire bishure mere kuri Reynolds Butari jambo ni kwawe micro irugaye Reynolds ego Ines bite donc hariho uwabajije twese ati eska mahoro abonetse mwotaha mugafasha kubaka igihugu je nabeshe notaha mais pas kubayo à temps plein kubera ubuzima twabayemwo bwo kuja mu bindi bihugu urajayo ugasanga finalement office yo ama opportunité arutayo woronse ugeze mu gihugu mugabo ntacobuza ko umuntu ataha agaterera agacumu kubumwe meje agacumu kubumwe noba nkitereye muri ico gihe ntivyo bari ibintu vya politique byo gutuma ibintu bihinduka kuko urumva vyo bavyahindutse je bari ibintu bijanye peut-être n'indero mu Burundi igisata c'indero ca education no luta n'umutima wanje wose yuko à partir de l'école primaire abana biga ibintu vya investissement vya bourse n'ibiki byose kuko nico mbona mu Burundi tubuze kandi isi iriko iravansa kandi au fait no kuyaranja yuko turonka un système éducatif ituma umwana w'umurundi akwiza 18 ans azi ukuntu yotunga agatunganirwa kuri level y'isi yose bitavanye n'igihugu arimo sinzi ko vyumvikana bourse niyo yonyene ituma ukinvestissa hamwe avec les puissants de ce monde mukaba bon bashobora kugura ama action menshi kukurusha ariko nawe woronka une fraction d'action muzo bafise hama igihugu cawe gikenye isi ntikena kwigisha abana b'abarundi ko investissa muri bourse vraiment ni ikintu nibwiye nti umunsi twatashe je rentre hanyuma ewana nzotuma nkorompa umuministre wa education bashiremo programme yo kwigisha trading na investissement à partir de l'école primaire bagere muri université ewana ari bitete hanyuma y'amahera ya berbe abadede bamaze imyaka batwiba aba jeune bazoyagwize muri bourse dans les marchés internationaux tuzobaha ama bonus bariko barayagwiza y aura pas de souci donc iyo niyo izoba ari lutte yanje kugwiza amahera y'igihugu ikindi kizoba lutte yanje nuko hazoba réparation umuntu wese yakubiswe yiciwe abadede bakoreye nabi tusa il faut ko haba réparation urabona nk'ibi bihugu by'Iburaya turimo warakoze ugakotiza nibikina uja muri chômage hariho pourcentage baguha 75% 50 selon ayo urukotiza par mois pendant 1 an 2 ans selon igihugu urimo kugira bagupermete kubaho umwanya uteka umutwe w'ibindi bintu ugira ukore on est d'accord donc igihugu cyacu gitezo gukompensa abo cakoreye nabi c'est vrai ko ari dede iri kwirakora nabi ariko iri kwibikora ono y'igihugu ico gihugu kizoterezwa kwishura indishi y'akababaro abantu bose bahunze bajya abantu bose mu makambi y'impunzi abantu bose bagiriwe nabi biciwe avenir yabo ivyo bintu bibiri je vais combattre pour ça ko abana bari mu Burundi biga gutreda no ko investissa ica kabiri
ko haba un fonds de compensation. Bon, ayo mahera nayo wavumbaza ati azova he? Bien sûr azova muri bourse. Ufashe y'amadolari hakuyajya, hakuyiba bakayinvestisa mu bintu bizima, amadividende arashobora kuja mu kuriha indishi y'akababaro. Donc, wambajije ati igihugu rero nicogorora muzo bigenza gute? Iyo niyo problème yanje. Kiretse ibintu bihindutse ni gutaha tugigisha abantu kurondera amahera sawa sawa, pas commerce. Bon, commerce ni nziza ko bon, mais je n'aime la bourse. Bourse, tu es sur le plan mondial et tu investis dans les meilleures entreprises zemewe ku isi. Ugatungira kimwe n'abandi ugatunga nk'umuzungu nyene sawa sawa. Donc, hari amaharo wambajije ibintu by'ukuntu abarundi bagwaye mu mutwe. Nashize ko amalien menshi cyane. L'étude la plus récente d'une institution sérieuse yerekana ko abarundi bagwaye mu mutwe gushika à peu près 50%. Gisigura yuko umurundi umwe muri babiri muhuye afise ingwara yo mu mutwe yitwa depression. Aho ni duharuye izindi ngwara ariko umwe muri babiri ari déprimé. Donc novuga ngo ntababeshe kujya Bobe yavuze ikiganiro kigitangura ati j'ai eu la malchance yo gutangura umwuga wanje en tant que journaliste en 2004 avec le CNDD-FDD. Niko yavuze ati vraiment nari gushima gutangura mu bihe byiza kurusha ibyo. Nanje nababwira nti turafise malchance yo kuba mu gihugu dufise moitié y'aba dépressif. Kuko mu dépressif ntiyiribera. Hariho je pense Emmanuel Ndereyimana canke Bob bigeze kuvuga bati abadede barakora ivyo bashoboye byose kugira bace intege umurundi. Bagacisha mu bukene, bagacisha mu iterabwoba, bagacisha mu bintu byinshi. Ntababeshe iyo programme barayishitseko kuko un Burundais sur 2 muri bajya 13 milliards d'office. Gisigura qu'il y a 13 millions d'individus d'office. Gisigura qu'il y a 6 millions d'individus bagwaye mu mutwe. En fait biracintege no kuronka iyo chiffre biracintege. Hanigiye wibwira uti bon abantu none ko ikibavyanditse. Iyo batuma bavuga 10% gusa basi tukihumuriza tukibwira yuko basi niki kiganiro two turagira tutariko tubwira aba depressif abantu bihebuye bibaza ko takizovamwo ko takizoba basi baronke umwizere wakazoza. Donc mugabo quand tu as un pouvoir atakindi yipfuza atari gukandamiza abantu no kubatesha morale bakaba bamaze plus de 20 ans au pouvoir bakandamiza batesha morale abanyagihugu. Eh ben qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le résultat. Yakubajije Reynolds ati urabo bagwaye hashobora kuba harimo n'abategetsi kuruva ko ari tigiri kinini cyane. Wowe neva ntubona ko rimwe. Wangaruka bifise ku ntaco biterera muri aya magorwa abarundi barimo. Ahubwo nivyo vya mbere biterera muri aya magorwa turimo. Déjà wewe ufise un président qui n'arrive pas à faire face à la réalité. Bavuga ngo uja kugwara arayirata. Sivyo? Ija kurisha inama. Wewe umuntu je pense c'était hier hari umuntu yandungikiye aka video gatwenza gaheza baciye bashiramo ya video ya Neva kugira nyene tubaye baradutwenga nibaza ko video y'abanyarwanda Neva ariko abwira umujournaliste w'umurundi mutipo umupapa mwubaha ubona ko amupoza ama question poliment mugabo agerageza basi kumubwira ati basi kanura amubaza ati none ico gitoro kiri Neva ngo kiri haje mutipe ngo basi ngo kiri hehe ngo hariya ngo kirahari aramubaza kiri hehe basi tubwire ngo kiruzuye ukibaza cuzuye mu mutwe wiwe cuzuye mu majambo kiri hehe ashatse kuvuga hehe aramubaza none kiri muri territoire y'u Burundi ebaca yishura nani ngo kiri muri Tanzania ni mugende mu gitore abo twebwe abanyagihugu uyo mu journaliste tugende tugitore tukizane gute mu ndobo tucikoreye tukinwe tugisuke mu gitoro ca en fait iyo ni signe yo kugwara mu mutwe déjà quand tu n'arrives plus à faire face à la réalité. Rero ko butwara igihugu je suis désolé mu mutwe bitameze neza kandi Neva mbabarire nukuri ko Imana nta gwanko nta nzigo mugabo umuravye vyavuga ngo jewe ndahaze ngo ni muvyironderere ngo ni mugire nkanje kandi yamari kwarongereza ko amahera bamuha abarundi bamuha buri kwezi ryari sinzi nabonye kwa Pacifique bariko bandika ama miliyardi Neva ronka buri kwezi ni menshi cyane akaca tubwira ngo tugire nkawe none tworonka ama miliyardi afise none abantu bogura amatongo afise iyo niyo yindi ngwara en fait iyo usigaye uri delusional ubaho mu ma illusion ubaho uri
utari dans la vraie réalité udakora ko sawa sawa sinzi utovuga ati iki kintu nkoze ko n'uruhome canke iki n'umuryango canke aha hari imeza ugatangura kuvyita umuduga canke inyoni nukuri uba wacanganikiwe mu mutwe kandi nta kundi dutwawe n'umuntu yacanganikiwe mu mutwe ntavyo mumbabarire muri sense ndiko ndabivugamwo sindamuburiye indero ariko namwebwe mukurikiye ijya discours avuga Jekera nawe arananaliza discours ziwe nkatwenga nkabipublia ariko ubu bisigaye bimbabaza nta nivyo nkigira kuko yarandengeye akarimbi bakarimbi ko kubabara me vyararenze en fait si n'ibintu vyo gutwenga bisigaye bigeze aho arimwe muri iyo population y'abantu bari déprimé je suis désolé kandi wowe birenze ko no kutamenya kudafacinga la vraie réalité bon voilà sindabatesha umwanya hari ibindi bibazo bibiri bari bakubajije tumaze abarundi tumaze imyaka itari mike tuguma tuvuga twerekana amabi ay'abarundi baguwe ari mu bihugu gushika ryari ucujana n'ikindi babajira tumuti wowe uyubuhe aho tugeze uno munsi woca mu nzira iyihe wozanwa nande kugawe ego question yo kuvuga ngo gushika ryari abarundi n'abantu novuga ngo barindiriye nkingwe abarundi ningwe ari umuntu kera yakunda kubimbwira nari nkiri umwana ariko sinebwa bitahura abarundi n'ibikoko urabuje munsi habaye kudeta ukuntu abantu basohotse bangana bari benshi cyane mugabo Dede je pense que une semaine avant ou 3 semaines avant Dede ribaza kwihanganye gusa n'aba manifestants ariko niyo mbaravuze ati ngira ngire kudeta bitaraba sûr même bikiri gihuha abantu basohotse bari benshi cyane so nshatse kukubwira iki abarundi novuga ngo barindiriye sinyara umurundi wese ahari arindiriye icizere ko bari umuntu basi yoba nanganya n'inguvu n'abadede aseruka kugira nabo nyene yongereze kwizibuze kugira babagwisha kandi cyo mwomenya umurundi rega ça reste un être humain n'umuntu aharura qui pèse les pour et les contre n'umuntu avuga ati bon none aba bantu baje peu importe baribo kuko abarundi bahagurutse ni benshi cyane mugabo bareka kuronka following nyinshi canke bareka kuronka adhesion nyinshi kubera abantu bataba bazi inguvu bafise canke bazizeye kandi ivyo birumvikana abantu baramaze kuba déçu ibintu byinshi baramaze kuba déçu 2015 le peuple burundais surtout la population de Bujumbura les jeunes de Bujumbura ont payé un prix trop lourd baritangiye Burundi novuga abajene b'i Bujumbura barishwe bimwe bidasanzwe kandi kuva kera muravyibuka ko Dede yari ikaniye Bujumbura kuko niho honyine itametriza so uriko urambaza uti bizoba ryari canke dans quelles circonstances bizoba dans une circonstance où même hazoba ari un espoir no fisque de 30%. Hariho equation yamiba mu ma révolution canke mu ma rébellion hama haguruka 3%. Iyo 3% ikenewe ni mwebwe babombe abaja bose bahagurutse gushika n'ubu abantu bahagurutse abantu bisinye ofete nkuko je nshobora kuza mu kiganiro cya RPA nkavuga nk'aya majambo nkuko kwa Emmanuel Nderimana turi muri izo 3% twarisinye mais ntiturakwira neza 3% kuko 3% ya population burundaise ni 13 millions donc je pense que les 13 000 fois 3 il nous faut 40 000 personnes bahaguruka kugira bagumura abantu abo 40 000 ni bagumura abantu leta igatangura kujegera hakiyengera ko nk'abandi 10 000 uzozobona igihugu cyose gihagurutse chose so uti quels sont les scénarios scénario twazivuze kare hariho scénario dufate y'umusirikare yo haguruka akavuga ati prime aho byakagendeye nta jambo giyiwe reka je mpaguruke ndabigire uwo musirikare agahaguruka abanyagihugu babonye naho yo bafise 45% de chance badoca basunika izo 5 bazimwongere bamwongere n'izindi akubita abadede bahave ikindi gishoboka ni rebellion ishobora kuvyuka ikazi kagwana contre igisirikare cy'u Burundi nakujya M23 yahagurutse iragwana contre abakongomani leta ya Kongo M23 ntikora ko umunyagihugu nikora ko umucommerçant eka ihanganye na leta uzorabe succès baronse abanyagihugu bamaze kuba sûr yuko aba bantu bafise ingufu bararonse succès jusqu'au Burundi jusqu'au Rwanda partout kubera iki nta muntu akunda uri ko aratsindwa c'est pas kuba umwana ariko ni uyinvestisa kintu utari sûr les êtres humains n'aba spéculateurs par nature surtout iyo ibintu bya trading na investissement urabona neza yuko abantu ntibinjira mu kintu kidatanga c'est tout donc solution zihari ziri accès vers la violence kuko malheureusement le CNDD-FDD n'a pas donné d'autre espoir
canke CNDD-FDD ntiyigeze itanga ikindi cizere kitari mu gucisha mu nguvu no mu gikenye kugira ibintu bihinduke. Voie yose de sortie baramaze kuyugara, guhanura, kugira société civile, kugira manifestation, amatora, byose barugaye inzira zose zarugaye, hasigaye vraiment inzira z'igikenye. En fait ubu hasigaye uzoza afise inguvu nyinshi kubarusha muri sensi yo gukubitana, ni abarusha izo nguvu uwo muntu abanyagihugu abarundi dans leur ensemble bazomuha icizere. Kandi niko biri n'igihe ca 2015 ndibuka niyo mbaraje abantu bavuga bati afise blende agira tsinde, basanga prime yareganye yamwimye amaturki walki yabibwiye abandi basirikare, bon bica biba ibindi bintu, mais je ni kombona les scénarios à venir. Voilà. Murakoze Enes kunyongera ijambo. Bon, très rapidement nagomba nishure kuri ibi bibazo byabajijwe, hariho n'ibigomba gusanda bishira hamwe kandi hariho n'ivyo Renaud yishuye nibaza ko ntotebako cyane. Bon, hari ikibazo nabajijwe bwa mbere kinyereki umuntu yabajije ngo Bob Rugurika mbega wo kwemera kuja muri leta ngo hamwe leta ihari yo hinduka hakaza abandi, ati wo kwemera kuja muri leta canke wo guma kugira abanyagihugu utari muri leta. Bon, jewe nibaza ko burya nuko erega leta dufise iki leta mbi cyane, leta yabicanye. Burya nta kintu ca mbere ciza nka leta nziza, kubera erega nta muntu ashobora kuvugira abanyagihugu iyo hari leta nziza irikikorera abanyagihugu neza. None wumva umuntu yoja kuvugira abanyagihugu biki ukora ibindi mu bisanzwe nk'ubu yaba CNDD-FDD yari kikorera neza abarundi, yariko irubaka igihugu, yari kiteza imbere igihugu n'abarundi. Nukuri ibi bintu by'uyu mwuga genda hande ndawumaze no musi myaka 20 tuba twaranabivuyemo kumbure tukaja mu yindi myuga, kuko rega mu buzima bw'umuntu nta muntu kiretse yo wihebe Imana ukavuga uti je nzobuzima bwanje nzoba umupadiri, kugira uve kuba umupadiri ube